ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BInfo News canke Free Podcast TV ndabaha nikaze muri kino kiganiro nkuko bisanzwe sindumwe tugiye kuganira ku mutekano wo mu karere kacu kibiyaga binini aho tuza kwibanda cyane no mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi muzi yuko First Lady atewe iteka ryo kwitaba ubutumire bwa mugenzi we na mutambukanyi umukuru w'igihugu wateze ubumwe za Amerika kuri uno munsi ariko ani tuyaza no kwibanda ku kijanye na propaganda y'igihugu cy'u Rwanda kiriko kirakora muri ino misi. Frère ntango ndakuramutsa. Yambu cyane Cody the Black ndamusa n'abasanzwe badukurikirana. Ari umuntu arampamagara ngo Cody Noir. Cody the Noir. Ego. Yes, okay. Sanzwe ngire ko ndamutsa n'abasanzwe badukurikirana kuri no coalition dusanzwe ducisha kuri Free Podcast TV na BInfo News. Rero ndashimye kandi ndabahaye n'ikaze kandi neza ko Cody karabivuga umutambukanye canke umufasha canke twita Burundi First Lady canke mama Burundi mama mugira neza amazina ni menshi ku bintu bijanye na byisa yafashije abantu benshi babuze imvyaro no musi bahetse imigongo ihetse yes urumva amazina yakwiriye yes amazina ofete kandi wibuke ko n'Imana sindamugiranye n'Imana gusa wibuke ko n'Imana uzosanga abantu bayita amazina bivanye na action iba yakoze shimira Imana ndayikengurukiye n'ayandi mazina menshi cyane rero First Lady w'u Burundi ariwe Première Dame son excellence Angeline Ndayishimiye akaba nkuko vyagaragaye canke twagiye turabibona ku makomini kagenda atandukanye yafashe urugendo ruja i Washington DC leta zunze ubumwe akaba yitabiriye invitation yahawe Donneur yes akaba yahawe n'umuntu bita Flotas ni First Lady of United States of America ni Première Dame wa leta zunze ubumwe za Amerika yes muka Donald Trump rero akaba yitabiriye igikorwa gisanzwe nyene kiri muri ligne asanzwe akoreramwo ni byo gufasha abana ni coalition mondiale pour l'enfance canke ngo fostering the future together ibi nitubiteba ko ariko tubicishijemo kugira mumenye yes mube update mumenye ko ibikorwa bidasanzwe kuhereye ku Barundi ku Burundi ku muryango mukuru w'igihugu aha iruhande yibi mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi His Excellence Evariste Ndayishimiye akaba ari muri Colombia aho ari muri Brazil yes mwarabonye ko bavuga ko kisi float speak mwarabonye abavuga ngo kurongora Union Africaine ngo bisanzwe yerere ba Faustin Ndikumana na ba Pasi nabandi benshi ishari ryari abantu bishari ridasanzwe cyane abahari hakujya akanyara ariko mwarabanze kubona ko ubu n'ibihugu bitari bisanzwe bifite imigandiranire no gihugu cy'u Burundi baruguruye yarababwiye ati ngira mwarabonye ibiyago nta kibazo ubu ni bon kabisa ndakubwiye urongoye Union Africaine ukavyitwaramwe neza uva igihugu ico gihugu kigeze ku rundi rwego yes ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano n'ibindi byinshi. Dusange Centre-Ville, Boulevard de l'Iprona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 66 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Frère bariko baravuga yuko Scoville batera umukoji vaye nimaze imisi ndibaza warabonye gushwanira mu kiganiro na Moise Nyarugabo aho benshi baciye babwira ati Moise Nyarugabo ati aho rero urashitse aho isaha yawe irashitse Scoville byavuga ngo aratera imikoshi nibindi vyo bari byo narijya berekanye uburero bwishi bwo bimaze kugira uburero burahari nawe ntondatswe utabwirengagiza kandi nundi muntu yahatswe yari yegereje yari mbaye ahaga akatubwira akavugana na Scoville akabandanya avugana na Scoville bikana nyere Scoville akubwira ati ni kakajambo nyene ka kisi float speak Scoville yaragaragaye avugana ijya nyuma na re mukuru arinda gihe yamubazi baza mutego dutego ya nishobora kuba byamuviriyemo urupfu bibazo
Scovia kungene akuyagisha dimwe twatize itangazamakuru canke communication mu ncamake bamushizeho kubera mission ya documentation akorera inkotanyi na Paul Kagame. Scovia aravuga yarabajije mukuru arinda birangira ariye Kamunyuza ni bari Kamunyuza yari yemeye ko afise ingabo muri Kongo. Yes, ibintu byinshi bigenda bitandukanye. Hanyuma havuye Alain Muku haraje Wiringoma we baravuga ko banagendanya aba flirt arabita aba sex friend abantu mutubakanye mugo muhurira ku gitsina. Yes, rero haravuzwa amajambo menshi kuri Scovia na Wiringoma birangira Wiringoma bamufitese cyane gose. Muraheruka kubona wa mukobwa nimba ari Nicole avugwa ko yagendanya n'ubwo nimba ari Shilo wa musirikare baheruka guhicete so guhagarikwa sindamwibuka. Hari amakuru umusirikare araho yitwa umukongomani yakora muri kabine ya SMV wakundanye n'agakobwa k'akanyarwanda kazi. Ndafise n'utuvideo bamufasha ariko aragerageza kumusoma uramubona urya. Donc iya strategie nako ndaje kuri Scovia twagiye kumuware mu kurarinda twagiye kwa Wiringoma nahaye na ntuze na attention mbaye hagarika kuvugana na Scovia ivyo bintu nyamugore uko bamuvuga akazi yako aratera umukuru hali sinabishasha hari n'abantu bakubwira ati njya mukobwa ngo abonanye n'umuhungu acapfa Scovia. Hari n'abandi bantu usanga bavuga uko kandi Scovia n'umugabo we wa mbere ngo yarapfuye nyamba yatahukanye no bo amajambo rero Scovia araza muri commentaire canka bari hagufi yiwe bamwe no video azatwishure atubarire Scovia ibintu baguma kuvaka ko mu Rwanda ivyo canke sivyo eka ni mwisi nziba muri rusanga abantu bumva ikirundi n'ikinyarwanda baravuga wewe ko bitoroshe umuntu akwegereye birangira bibaye bibi. Mbe urazi yuko hari amakoroni kubera ko hari akantu waruvuze yuko Scovia akorera documentation yigeze kwemera kuja mu gashogira neke ujya Victoire Ingabire. Yes, yaranetse Victoire Ingabire hari nundi mudamu yahunze ari mu Bwongereza batamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hazobazwa vyinshi. Scovia araza mu kabana mu kibaza muri kumwe n'abajya basanzwe bakorana. Arabo batanguranye bajya abahungu bahari ba Sadate so batanguranye. Arabo batanguranye uzura bihajya hari amasije Scovia ndakorako. Uzokuva Sadate ari wayivuga arabareka kandi uzurabe Sadate canke ujya wundi bakorana azanye iciyumviro bakorerako indongora kiyago Scovia uzamva atangura kumubaza ngo urafise preuve urafise aho bikuye ushaka ngo nivyo ngo kugira niyihenda akavuga ibitari ivyo bamunyare mu bimenye mwe mukorana na Scovia mwe arabadandaza mu vyo arabadandaza kandi Scovia hari ukuntu mu bikorana napfu wakoresheje akuzana nka piège. Yes, bage bakura mu gasho aba bamwe numva ngo bakora akorera umunyorongo bawuheze ndacamenya ndacatohoza nawe kari Sadate muri bage akora bararaba umuntu yarasanzwe afise eloquence kuvuga wicihevyi akaba bashira hajya kugira aze kwicara umunyororo n'umunyoroga kugabanya umunyororo no kwica bene wanye ko no kujya no kubashora ibyo rivye duhungire hagira rivye duhungire haheruka guterana amajambo na Ed Bizimana wacu ministre wa affaires étrangères wacu kumuga kurukana bumenyi avuga ngo ni strategie Burundi buko burakoresha ngo kwegereza abanyamurenge kugira ngo bafuke ibikorwa ngo Burundi bukora hari mu Minembe. Edouard ndamukunda cyane Imana muje imbere imuhe ubwenge bwinshi cyane yaramuhushuye gushika naho amubaza hagati ya Kagame na son excellence general major Evariste Ndayishimiye ninde yica abanyamurenge ninde binuba ninde bagabura acha yatanga karorero muri 2020 umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi muri Amerika yarahuye na za mahoro peace bijya bitango empa abandi ngo bayita ngo mpa kuko isaba mahera igenda batoza mahera batevye barayita mpa nibayita ngo empa ni mpa barabonanye muri 2020 mahoro peace je ndafise ama post yayo kuri Twitter no ku zindi mbuga iposting ishima ivuga ati nukuri ku Imana turakenguruka iby'iki gisirikare cy'u Burundi kidukorera mu Minembwe n'ahandi henshi za Mikenge 2026 abonanye n'Akagara ijya BGA banyamurenge Global Advocacy ngo none ngo abarundi babaguze ntibabaguze Evariste yarabonanye na mahoro peace isanzwe ikorana na Paul Kagame aho abonanye niyo mwita nivyo mwita Kagara muri abo babiri mu bakuru w'igihugu Paul Kagame katarabonana na Kagara yoca bice nonje hemera amajambo muko murabatuka ngamanza nkura amarori subandanya Frère Niso se kuraje tuko turakora coalition ko ikirere kitagenda neza mboje ndavuga kare kugenda neza kubera ni blessing abantu bafata bakisonzesha kugira imvura igwe yego twe mu Burundi rahora anytime nta kibazo turaza gukomeza dukore niba itaragwira cyane Frère igisagara cya Uvira cyamaze gufatwa n'inyishamba z'igihugu cy'u Rwanda ariko ndavuga neza yuko cyamaze gufatwa ku mbuga ngukana bumenyi zo mu gihugu cy'u Rwanda ibi mbega hari feedback bizogira canke
ni kwa kundi guha muhara badafise muhari kudemokariza bo mu ncamake cyangwa ko baro kugira ngo bashobore kudemokariza ku ruhande rw'ingabo za coalition ya FARDC bamotive zino nyeshamba z'u Rwanda ubone ko ziko ziratitira. Bon u Rwanda iyi strategy sinshasha kuko kuva zino ntambara canke kuva u Rwanda rutangura kwa agresa mu 1996 Republika Demokarasi ya Kongo. Ego n'amajambo basanzwe bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi bakompara igisirikare cabo n'icu Burundi, igisirikare cabo n'ica RDC, igisirikare cabo bakakimanika mbere no mu rwego rw'akarere mbere na Afrika. Basanzwe bafise akageso ko kwiyemera ubwo bakabiyemeranya biyemera bakumbagara ataco bakumbagarana bose. Yes kuko nimba RDF igisirikare cy'u Rwanda tuje muri logique atasha avataki bamaze imyaka 30 kuva 1996 gushika muri 2026 ibiharuro vyihuta ni 30 ja barondera umuntu witwa Karumu FDLR baramufata wapi baramutse bafise indoto zo gufata ngo haho Katanga ngo Republike ya Katanga ubwa mbere barasubira ngo Republike ya Kivu barasubira Republike ziguma zivuka n'ubundi nibindi mu myaka 30 nta kintu na kimwe barimarira atari kwiba no kwica gufata ku nguvu coco ni cabona fani murazi ko bamufashe ku nguvu ico ntitukideha swate baratanga umudemu canke abahungu bagakora akazi ko gufata ku nguvu donc nta kintu na kimwe igisirikare cy'u Rwanda gishoboye n'umunwa rero ibako barakorana kugira batera ubwoba abakongomani ariko barishinga abakongomani barahuye n'abarundi turabagirira ibintu bita ihugurwa mu Kinyarwanda yes turabagira mizaje turababdatinga turababwira icari cy'umunyarwanda ku mbuga ngurukana intambara ku mbuga ngurukana bumenyi baricara barayimenya ama chano muri Kongo yaruguruwe ku rugero rushimishije ubu arademartisa Scovia no mukosha fise yumva ururimi rumwe nk'impene aya ni Giswahili niyo yogikurahe Sadate hajya sohotse nta nusura gusoma igifaransa Sadate bamara Sadate umego bagerageza kubasobanurira bashumbira ngo umuntu ngo atwara ikigo kijejwe gutuma tumanako ry'amakuru ngajejwe ngo aba journaliste bose abize n'abatitse icambo ca Magufuri kagatwengo kiwe marehe musha nuko vere tubandanye n'iki kiganiro c'est vrai inyeshamba z'u Rwanda ziko ziravuga ko igisagara ca Uvira cyo bagisugerejwe cyo bacamaze kwinjiranwa n'inyeshamba z'u Rwanda ariko hafi aho cyo twifatanya n'abasirikare b'u Rwanda canke abamaneko b'u Rwanda bakomeza gufatwa mu gisagara ca Uvira baguma bafatwa sino muri Uvira gusa muri Sange hari M23 kugira uje muri Uvira Sange bahayitarutse oya none Sange rimwe M23 hari agace barimo c'est vrai nabwo FARDC rigarura Sange yose sawa nimba irimwe M23 mugo gusa nuko amakuru kubira ngo rugamba ntarayegeranya neza hari amakuru mfise ko Sange M23 itakirimo ngabo swate none Sange nimba M23 ifise urupande na FARDC Burundi batarutse rero Sange batarukira muri Uvira oya uburyo bavuga ko bazamwo sinzi ko mu misi wumvise uburyo bari bakoresheje amakarte de directeur bashasha baza bari infiltra muri ibi bice biri mu minwe za leta muga benshi barabafashe rero nabandi bariko baraza ku buryo mbere bavuga yuko ku munsi wejo hafashwa abakobwa b'amaneko no bari baje mu bwo bajya mu ncamake bakumbuye umukeke no biyumvira Uvira hajya bwabudagara bwabo bwa cohoha bw'abarambi usanga ndakubwire ko ntibishoboka namajambo kugira bagume bagaragaza kuko ubu urabona ko baheruka muri Amerika kugira bigire hamwe gushira mu ngiro vy'ama kubahiriza amasezerano y'amahoro basinye imbere ya Trump rero bakora shira inguvu nyinshi muri propaganda urabona ko badukiye Burundi Scovia yahereye kumbonera kure ngo ziko zirategura ivyo zitegura n'intera na FDLR abanyamurenge baca baraza kubivuguruza baca bataka abanyamurenge batarataka abanyamurenge bari bagiye kwa Mbayahaga baramwica barongera baranamuhamba urumva rero tumona ni muzima yes kujya Mbahaga nyene yabibabwiye muninze mubona abagore nkabo Scovia vyari bitsina vyose basadate bose ajya n'abagabo u Rwanda gose guzuye nk'aba intellectuel Jesse nibaza ko ari umuntu yo kumviriza ibintu bica ku rubuga rwa mama rwa Gasabo akomeye neza n'ibandi abavyumviriza n'ibandi nakaro gusa ntanze umunyarwanda wese waba mu nkotanye canke utari mu nkotanye wumviriza ibyo baba rwa Gasabo ivuga muramba barira ntimumeze neza kuko nta kuntu umuntu yo guhenda rimwe kabiri gatatu akagusubira mama rwa Gasabo akicara ngo bafashe aeroport y'u Burundi
indege ngo ntiziguruka ngo mbaye haga yapfuye ngo mbonera kure ngo na FDLR sinzi ibintu bitagira fact nicyo tubaje navuze ati sinzokwatsa kamera nje kuza nshikirize abarundi abanyarwanda abanyamahanga diaspora ekisinzima ibintu ntagirira preuve je nakora ikiganiro uzocuza inbox inimero yanje ya WhatsApp irahari umbwire Frere ibi wavuze harimo ububeshi ndaguha umuco ndaguhe preuve kuko je narahiye nzokora ikiganiro kimwe cyangwa sindanagikore mugabo aho kuza ngamagwa gasabo yo noyo baho gute atabesha atunzwe n'ububishi naguhita ama content bajya n'aba YouTuber n'aba YouTuber Frere kurakoze tugarukire ku masezerano leta y'u Rwanda yasinyiye na leta zunze za Amerika yasinyiye na leta ya Congo mu masezerano yo kubera Washington aho leta y'u Rwanda yasinyiye gukura abasikare babo muri Congo ndetse n'ivyuma vy'ubwirinzi turashaka turabiri hamwe eske bino bintu igihugu cy'u Rwanda cavuze kizovyemera mu gihe tuzi yuko buno buce ari ubuce buri important cyane ku gihugu cy'u Rwanda buno buce igihugu cy'u Rwanda cifati uribaza yuko u Rwanda ruzova muri Congo vyoroshye canke ni kwa kundi neva yababwiye ati gusinya amasezerano si bibi habo ko yakurikiza nico kiba gikenewe nibaza kubera u Rwanda yego u Rwanda n'urugereranya nk'imaraya yahora iryamana n'abantu banciye aho bayiha bibiri yego igacihura n'umuntu ayiha amafaranga menshi igacirengetera yego u Rwanda rumeze nka wa mwana iwabo barya nivyo mugabo yaja mu muhana akabona inyama ntizisiba ku meza ivyamwa utuji kira mwana wese ariyarurira uwo mwana nawe uzorarura kubita uwo muhana nazoheba u Rwanda rero bwarohebe Kongo ni bakabasha umutwe kubera nta kintu kimwe u Rwanda rufise kitava muri Kongo yego je nama nababwiye 70% harona analyse n'ama statistique yakozwe apana na je basi ndumwirabure Jeffrey umushe kuvuga ati ni nakashavu ni shari nibiki bijarozi abo banyerabo bampatse ibihugu baba abaisirayeli bari n'abanyamerika nabaki berekanye ko budget y'u Rwanda 70% biva mu maraso n'ubutare bwa Kongo wacumbwa ko boheba Kongo ego nibikunda rero kuva muri Kongo no gukuza y'ubuhiri Tshisekedi nareke blague natikure kuko naho bazodekara ko M23 ibihevye baramaze gukreya MDKC Mouvement ngo pour la libération du Katanga nimbari nibindi ubu nabagira here Katanga barakreye uruntu gwitwa ngo MDKC ruri mu bupeti butarenga nka butandatu bwira ukoti cyavuze ati iyo ni nzara M23 yari ipanze bise n'amajimere n'amaradare ubu barakutiriye kwashi biyaza none wombwira neza ko ibintu by'inzara abantu daboro bakora henukira ku rugamba ku ruhande rwa M23 abafashwe bose bishikanye imbere ya Wazalendo inzara kabisa inzara ni nyinshi mbere bavuga n'inzara warabonye ko FARDC na Wazalendo acabagaburiye bacabaho ubu bw'abanyama bo mu makopo ego rero nta kuntu wombwira ngo kujya no kwikirigita gusa nyene ni kwa kundi nyene Kagame yavuze ko yahisemwo kugupfa gwana urufugo yararuhisemo nico gituma karatera igere rya nyuma nuko ariko Frere mu kurangiza kino kiganiro cacu tumaze imisi two turabona abana b'u Burundi bariko barafatwa ku mirongo y'urugamba abasirikare ndavuga muri Red Tabara ari benshi cyane bariko bamwe bapfa abandi bagatogwa inzara ibarembeje ndetse habonetse cyane abava mu ntara ya Ngozi muri Kiremba vyamunetse cyane yuko Red Tabara iriki rafatwa cyane kandi abariyo bafise ubuzima bubi nike kintu nk'impanuro woha abarundi bagifise umutima wo kuja mu nyeshamba canke abarundi bose muri rusange batarashikirwa nako kaga Bon icambere nkuko jewe ngwa mvuga niko mvyuka mvuga nababwiye abarundi nimureke guhendwa bwa mbere ibiroberi vyabaye mu gihugu ngaha mu gihugu cacu nkoreshe terme y'ikiroberi bari CNDD-FDD na FNL bakiri mu ishamba ivyo bakoze ico bashitseko nk'abaroberi gushika ano masaha tuvugana ibintu bigaragara ibintu vyagiye kuvuga ngo rukana bumenyi ni ibintu twese twagiye turabona donc nimba ari exploit nimba ari nibindi bintu bo barashitseko nibi dukesha
wana ko bakoze igikorwa kiganisha ku nzira y'amahoro. Hama kuba hovuka Red Tabara ivutse ikomoka kuri MSD. Iri jambo ndarikoresheje Alexis Nduhije ashaka azoza rimbatse. Niwe yivugiye ko 90 barenga kwijana kwanza igitigiri nyamwishi ngo meneke gukoresha ama pourcentage. Video ndayifisa avuga bariko baramubaza ko eske Red Tabara ni gwawe. Avuga ati Red Tabara si jewe mugabo abayirimwo ndabashigikiye. Abayirimwo benshi bavuye muri MSD ngo nugwaruka gwavuye muri MSD. Harimwo ngo Darcy niwe Darcy nabonye bandungikira bambwira ngo arafise ngo ikiganiro ngo aza gukora sinzi mugabo namavuga ati none ko mukorana ibiganiro entre vous je ndabopoza nta vyumviro vyandi mu mukwiye nta bindi biganiro nta bindi vyumviro by'abandi mukeneye duhane vyiyumviro kumbure mbari je mpengamye mu ngorore nabisavye kuva kera narasavye Focode ze muradutumira narasavye za Europeya mukore match amika yes dushiremwe akantu kaka brand of apana kubwira abantu ba Gilbert niyo nkuru ba Zdras Ndikumana ba Ketini vy'abandi ba Maître sinzi ngo mu Maître araho ndiko ndamukorera umuti ndiko narabonye video bampartagije aho yamvuza avuga n'abandi benshi mugabo sinshaka kumubabaza karekare nzokubita akantu kakanyafu kuko haje umuvyeyi ku gisusu umuvyeyi ararekuriwe gukubita umwana akantu gatoyi ku bwenge rero muvunye yes nako ndavuga ko Red Tabara abarundi bako baraja muri Red baga bafashwe wavuze ngo abarundi ngo bako barafatwa je ndakivuze kugira dutandukanya abarundi abaribo si kuvuga ati ngo kuvuka mu gihugu cy'u Burundi jewe ni doctrine canke ukungene definition yanje kuvuka uri umurundi kuvukira mu gihugu cyacu cy'u Burundi ukavuka ku bavyeyi b'abarundi bikugira umurundi mugabo umaze kuja ku gwego go kuja kwambura igihugu nyoko naso bahuriyemo barareherezana barabana barakwibaruka urakura urigura c'ubwenge ugeze hanze ico gihugu nico garutse gucafuza sinumva ko uri umurundi bategereyo ndiko ndaje ko uri umurundi ukaryohererwa kubona ngo Burundi buri ku rutonde rwa mbere ngo ibihugu bikenye ukaca bivyuza kutuka ng'abadede ngo bagize ukunuko umudede ataraza Burundi bwagira 20 bwari bwa 40 mu bihugu bikenye kiya kibanza nimba ari ico cyo kuva twaruka bakumva bavuga ko Burundi buri mu bihugu vya mbere bikenye kuva kera swat mugabo wumvise ko bavuze ngo swara Kenya bacukoma amashuka gihugu kaja no mwirigaro kavuga ati ngo burya papa arakenye sinumva kuvuza ubwenge ico ni kimwe sintaho rukungene haje umugambi w'iterambere ry'igihugu uduza igihugu kugira igihugu mwababajwe ko igihugu gikenye kwanza ntimunababaje muraryohe ko muravyamamaza ama partage ni menshi ubu haje projet nka Freri canke undi muntu amuciye kakazana projet ifasha igihugu muzovuga ati yo projet ya Freri ko ndavuga kakagwi ka Pacifique projet ya Freri ntimuyijemwo nivyo vyatanguye kuri Samuel Diaspora Samuel's Hope niko bamwita Sam's Hope Samuel yarazanye barako yatwe Diaspora biciye ku ntambara ndende yavyaragiye mwamoko muratwa Diaspora baheruka kubivuga ngaha ko imbere y'umukuru w'igihugu baravuga ko Diaspora yaragabuyemo harimo Diaspora tutsi mu bubirigi niho bigwiriye ngo na Canada ahanyene hari aba Pacifique n'aba ba Maître Christian bari bandi niyo bigwiriye uzosanga Maître Christian kuva yagiriye iyo yari nta nayo ararungika ace muno muri leta ngo aterere igihugu ciwe ngo barindiriye ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhave baze ku investisa ngo batwaye abana babo ngo kwiga ngo abapilote ngo inkoho ngo ibiki ngo nyene ngo bijya bintu bikomeye bigize ubuzima bw'igihugu ngo kwera ngo nibagaruka iki ndakivuze nzoguma ndakivuga uko no gukunda igihugu canke ni yavangura ni vangura Pacifique yaraposting nimba arivyo metre wafatiye ko kuvuga ngo jewe ngo hari ibintu ngo datahura ngo mvuga reka ndabigutahuze Maître Christian uruzina rwego ikirundi ndaguyibagiye igituma mvuze uruzina rwiwe nuko nabonye uwo mutipe amateka yiwe naramaze kuyacukumbura ndayazi kandi ndati ninabivuga ntimuzovuge ko mvuze vie privé ko natwe yavuze vie privé zacu sindoragiye muri vie privé yiwe ngo ukungene yavutse ngo umugore n'abana ariko ukungene avuga abandi yanyegeje umupanga nga araza kivugisha amahoro bafise ngo ama société civile ngo yabo ngo ajejwe ngo gukurikira ngo ivyo abantu bavuga ivyo abantu bavuga ne barondere bwejeri barondere Pacifique Isdras barondere bajya bose ba Greg Rogege batuka umukuru w'igihugu murondereza Kamenge ari Adrien Rugambarara atuka umukuru w'igihugu
kwanza ariko ndinjira mu kiganiro ndiko ndamutegurira rero nako ndabwira abantu muri ko bagiye barundi bako barafatwa basiritu bagaragaye ko bava ingoza ariko ni benshi abatashoboye kukwivuga iyo bava ariko ni Red Tabara. Red Tabara mission yahawe na Paul Kagame yari kuja kwica abanyamurenge. Ibisi Freda bivugwa n'abantu bose abanyamurenge bonye n'ubwo baravyivugira ko Red Tabara ari babangamiye hariya. Rero Red Tabara hamwe nuko warasanzwe wafashe umugongo yari M23 igo yamavunja ikumpumura ivumbi kumpumura imbaraga indani imbaraga z'abarembe wewe wa sponsorize leta bari sponsorize na M23 M23 ira Kenya wose usigarura muzima ntamwe mu bagiye bako bahemera mu ipompo mu vyuma bakahemera mu vyuma ego c'est vrai rero abarundi muko murahendwa je inzira y'intambara none umuntu CNDD-FDD na FNL bagwanya ubuno butegetsi kubwo kugwanira iteka ryabo bakagwanya ubutegetsi bufise uzobabaze ziga ndege zonyene zapuma ziduze kunyene biyumva uco mbwira Burundi bufise ubwirinzi bufise drone ngoja kurasa aho kujya mu rugomba aho muci bitoke kuri Rusizi ego mbe uzotera igihugu cy'u Burundi winjiranye mugatumba biragoye hari hose nta muntu n'umwe ari yo kuva kuri frontiere hari nakadrone gusa kaja hejuru kakabamurika karabacucuma rero indoto zo gutera igihugu cy'u Burundi ubu uye ibintu byo ndadaye yapfiriye demokrasi kandi ndadaye hari n'ibindi bintu ndiko ndategura ko yaga kuri ndadaye foko tu badushirira batwo ndadaye yahambwa arongera arazuko ndadaye baramuhamvye bongera baramuzura aja kumuhamba kandi rigira kabiri hari amateka hari n'ibindi bintu abantu bagaje ngo bakavuga Burundi bwaciye muri crise Burundi bwaciye mu bibazo je tarababwira ati twebwe abajene urugwaruka gubu tuhari abadukurira gato n'abandi bari munsi yacu ni mutahore ko dukeneye kubaka igihugu nta tutsi hutu twadukeneye kuko aya mazuru yanje aracamwo ibicurane amazuru ya Cody the Black aracamwo ibicurane mazuru ya Pasi yuyo metre yigira ngo avugira bavugira ya tuwa umuntu we bafise akazuru gasongoye cyane gose yiyemera cyane ninde bose acamwe ibicurane kuko amazuru aratandukanye ngo bivanye no kungera umuntu agihe uvyibuha ugasanga izuru ringana na M n'igihe wondo ugasanga akazuru kangana na ne kakitwa ne nyene nuko rero dimo iyo umuntu akaravuga uzumva ngo umuntu ngo just nta bintu vy'amoko ndiko ndavugamo ndiko ndavuga morphology rero mufate kuri morphology muzosanga mwaramaranye kuko mugiye kuraba numvise bavuga bafatana febuyoya ngo umuntu w'iwacu ngo nibiki ngo urumva bwejera arasara bwejera nayo nyene baramwihakana mugabo usanga ngo mberazi mu Burundi crise zahamye inze zifatiye ku bwoko je tano bwa metre uyu metre Christian abandi ma société civile yagiye umenga agiye gufatira ku bwoko mwo vyihoza ko generation zacu nzikeneye ubwoko murazi ko kera umunyabururi Bururi nyene hagitwara abo banyabururi babagazana babuyoya umunyabururi baramwimakazi ari uko avuka imatana ngo nuko atavuka mu Rutovu iwabo province imwe ucumbwira umunyabururi w'imatana baramwimye ngo nuko atavuka mu Rutovu wibujumbura we bamugira gute uwingoze bamugira gute macakubiri barayinza no mu ntara amanyanya cakubiri yahereye mu ntara biraza no mu mitumba biraja no mu mitumba biraja no ku mazuru mugabo twese turabarundi kandi ikintu kingohera ubuje ukaraba ngaha ibintu bita métissage ku moko tuvuge ko kamoko nababiri bavuga ngo nababiri bayatuzaniye n'abazungu mu Burundi hamaze kuba ikintu citwa métissage umututsi ararongora umuhutu ararongora umututsi kazi abana bari ngaha benshi ni mvange rero ivyo twe navyo dukeneye mukeneye guhirika cyaje gukora ubutegetsi bwa CNDD-FDD ni muje muri demokrasi amatora ni muri 2027 zana umukandida afise ibiro afise vyangombwa bikwiye afise ibiro kuko ari condition no ku frère tuyaze vyinshi kandi ndabona yuko n'umwanya uri kwaturega ka nkundi ndagushimira cyane murakoze cyane Cody the Black twongere dukengurukira n'aba dahengeshanya gufata kanya kabo kagaciro kanini kuko kenshi hari abusanga bari ku mabiro agafata 10 minutes yabonye ikiyago kigana bifise 10 minutes 20 akaraba abari ku mavola badukunda cyane badukurikirana badusupportinga barashira imodoka ku ruhande kugira ntibabagonge muri ari ama highway yabo reka no ngarakurikirana hari byose ngari ngaha ku masoko ku madepo mugihe atamukiriya afise karakurikirana ababa bari mu mamagaza atandukanye rero ni ibintu by'ubugabo cyane bigaragaza ko tudatamba twirorera kandi urugamba tugwana ni ku nyungu y'igihugu
nta wantumye nta mugambwe wantumye nta ki nta rushengero nta dini nta bwoko nta kurere nta burebure nta bugufi ni Jeffrey Hula Patriot je nyene nahagurutse kuko nabonye isaha yari igeze kuko murarabona ko sinzi ababona umumaro tumaze barawubona abatabona nabo bandanye munwa amazi nuko kanace cimira cyane mwebwe mwese tukomeza kubana mu biganiro byacu n'amakuru ndizera yuko umuntu afashe no mwanya wose karaba ikiganiro iyi ni inkunga kavuza abanyarwanda kandi idasanzwe iyo rero uravye ikiganiro ugafyonda subscribe no kuri like bituma bino biganiro byacu ukanatanga n'iciyumviro cyawe muri commentaire apana guca w'imyotsi Korumva ngora yandika ivyo nyene hamara waryohe uvuga ati muri abantu babagabo courage yes biratuma ibiganiro kwendi dufuta nka Pacifique wapi oya nacima amanda babwiye ko babwiye ati urabona ngo turafuta Pacifique aratinya commentaire babaza afise akarwa mugabo umukubise gisaso twamubwiye ati none we bimeze gute iyo commentaire ntirarako tafuta afise ngo niba ari ngo manager wote umwajejwe kuguma kurikirana ibica ku mbuga ngo kana umenye nuko ndizera yuko tuzokongera guhura mu bindi biganiro nk'ibi nkuko twama tubikora amasinergy nkaya mwanda bizi yuko mwayakuze mara bitubwiye reka ndabike banure kumbure turahura mu bindi biganiro byacu bye bye